Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbele yuko kwa jambo jema na mwandile latoya. Before I preach the word, let me sing a little bit. Na karirimbo ko kwishikana ku Mana. It is a song just to push us closer to God. Kuko Imana niyo yonyine yoshoboza. Because God is the only one who can enable me. Maze Yesa
Bwana Yesu asifiwe. Ntacyo nari gukora ntaririmbye kwera. I couldn't do anything without singing first. Ko musanzwe muzi. Because you know me. Ngomba kuvuga ijambo ry'Imana nshobora kuririmba cyangwa ngasenga. Before I preach the word of God, I can sing or praise. That is the only way I get close to God. Kuvuga ijambo ry'Imana ntimugire ngo biroroshe. To preach the word is not easy. Kuko iki ni igiherezo mwese murabizi. This is the end time. Amajambo tuvuga asanzwe azwi. The word we speak. Ariko kuyashira mu ngiro ntimubyite byoroshe. But to practice them is not easy. Tutaravuga byinshi reka dusome. Let us read. Dusoma b'Itesalonike ba kabiri. 2 Thessalonians. Igice ni kabiri. Chapter 2. Mu Cyongereza asoma murongo w'9 n'uw'10. In English you can read 9 and 10. Ariko jewe hano mu Kirundi nza guhera kuri 3 shikari kuri 12. But in Kirundi I will read from 3 up to 2. Soma 9 na 10 mu Cyongereza gusa. I'm going to read in the name of Jesus. These men will come to the work of Satan with account of prayer, power and the sign and miracles. 10. He will use every kind of evil deception to fool those on the way to destruction because they refuse to love and accept the truth that will save them. Amen. Ndasoma b'Itesalonike ba kabiri igice ni kabiri mere kuri 3 shikane kuri 2 ndasoma mwiza Yesu Kristo. Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kugutazoza kwakoreka Imana kutabanje kuboneka kandi wa mugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka murwanizi ishya hejuru gitwita Imana cyose cyari gisengwa nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yirekana ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none murazi kibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe kuko ibanga ry'umugararizo nubu iriko rirakora mugabo haruyuza none gushika igihe azokurirwaho niho wa mugarariji azohishurwa umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe azomutituza guseruka kukuza kwiwe ukuza ko mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Ico gituma Imana ibarondokira ubuzimire bakoreramo ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarirwa kugabitanya baciwe kwiteka. Amen. Tuvuge ngo amen. Let us say amen. Aya majambo somye niyo nasomye naheruka. Those words that I read them before. Navuze kuri Antikristo. I spoke about Antichrist. Ndababwira ibimenyetso bya Antikristo. I show you his sign. Ndabwira ko nimwe mu Antikristo. Even the spirit that leading him. Uno munsi nsubira ivyo nyene. Today I'm going to ariko ikigo ndakuvuga ngo Antikristo azokora ibitangaza by'ibinyoma. Topic is Antichrist will call evil miracle or hanyuma nubu impwemu yiwe iri mw'isi. Even now his spirit is in the world. Kuko mvuga byinshi umutwe amajambo n'udashobora kwibagira. Don't forget the topic. Antikristo azokora ibitangaza by'ibinyoma. He will do many evil ariko nubu nyene tuvugana impwemu yiwe irikira kuri mw'isi. Even now his spirit is walking on the earth. Ngomba za kubitsa ibyo navuze aherutse. I'm going to remind you what I spoke before. Mu ncamake gusa nshishikira ibyo napanze ku uyu munsi. Summarize and then I go to what I planned for today. Navuze ko Antikristo ari umugwanizi wa Kristo. I said he's the one who fights Christ. Yiyita Kristo. He called himself Christ. Mu Giswahili amwita ko ari mupinga Kristo. So I'm the same thing as Kristo. Navuze ko ayobeza benshi baserutse mw'isi. He already lost many people in the world. Ntibemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Many people don't agree that Jesus abameze batyo bitwa Antikristo. So those people are called Antichrist. Navuze ngo bana bato ubu ni igihe cy'iherezo. Children, today is the last of kandi ko mwumvise yuko Antikristo azoza. As you heard the Antichrist. Nubu hamaze gushika Antikristo benshi. And now men are on earth. Nico gitumye tumenya ko ari igihe cy'iherezo. That's why we know that at the end of the world. Ndiko ndasoma ibyo navuze ntavuze ibice ko nzorasubiramwo. Ndabona mumeze nk'ugira nshikire ibyo navuze byose ibyo nahereje ko. Ariko nagize umugisha kiriya gihe. Abantu barambaza ibibazo
people barambwira ati arako tutasobanukiwe atuzogasubiremwo. Bwana siwe sana. Nta muntu avuga uko reka kumviriza kweli. You can't stop to listen to that person. Nageze ahantu haryoshe nerekana ko Yesu azogaruka. Noneho nama mvuga ko Yesu azogaruka. Nama mvuga ko Yesu azogaruka. I always said that Jesus will come back. Ivyigwa nama nigisha kenshi. For what I always preach. Icyambere ni ukwihana. The first one to repent. Vyongora kuvuga ubutumwa nkibagira kuvuga kwihana. It's hard for me to preach the word without kuko ubutumwa bwiza ni inkomezi Imana ikoresha mu kwiza abantu. Ariko kandi ubutumwa bwiza ikintu kitaburamwo nuko Yesu yaje akavuka agakura hanyuma akabambwa hanyuma agapfa hama agahambwa hanyuma akazuka akaduga mu ijuru tukaba twiteze kwagaruka. And now we are speaking for his return. Ubwo nibwo butumwa bwiza. That is a good news. Kwitegura ko garukana kwihana. For him to stay longer. Ariko hagati aho tukiri mu isi namanigisha kandi kwizera. As we are on the earth, I always preach to believe. Acho ni kimwe nkunda kwigisha cyane. Ariko ndigisha kuri Mwemu yera. And more about the Holy Spirit. Nkigisha ingabire za Mwemu yera. And his benefits. Ncavuga urukundo, nkavuga kwizera, nkavuga kwihangana. Ibyo nivyo nama ndavuga. Mu kugaruka kwa Yesu Kristo ni kigwa kinini cyane ndimwe muri ubu. Gisha kuntwara ibihe birebire. Murazi ifashe kigwa kweri ndamara igihe n'igihe. So even in this one it will take me long time. Hallelujah. None navuze vya Antikristo amerutse rero. Nivyo mbandanya. Ariko biri mu kigwa gikuru kivuga ngo ibizoba mu gihe cy'iherezo. Mambo ya siku za mwisho. Iterme ya theology bayita ngo ni eschatology. In the theology they say is eschatology. Hallelujah. Amen. Muranyihangane ndabivuge. Can you be patient for me? Aho rero ndiko ndavuga ugaruka kwa Yesu. By the time I'm speaking for navuze ko Yesu azozira gutora ishengero. I said that Jesus will come to pick up the church. Ntazoshika direct ngo nyure ngaha ku isi. He will not step on the floor. Azoguma mu kirere. He will remain on the air. Ahamagare abera biwe. Call his holy one. Abakijijwe gusa. Mu bazoba barapfuye. N'abazosanga ari bazima. Hallelujah. Ngibi ibintu bizoba Yesu aje. Ibintu byinshi bizobera rimwe mu mwanya umwe, kufumbana kufumbua, gukubita urugohe gusa bikaba bibaye. Afite amakomantere urumva ko mukumve. Inzamba izovuga, Yesu azoza, ntazoshika ngaha ku isi, azoguma mu kirere, in the air. Hallelujah. Akomanyira akavuge kweli. I have to repeat that one. Yesu azodutwara somewhere. So Jesus will take us somewhere. Tutaragenda mu ijuru. Before to go to heaven. Azoducana hano somewhere. So he will take us somewhere. Abantu bagenda somewhere, Yesu azodutwara somewhere bukaranjohera cyane. Ngo azobanza kenyere. So he will hama twicarike. And then he will hama tugaburire. And then he will say turi somewhere. In that place he prepare for us. Hama atacimanza z'abagororotsi. And then he will judge the righteousness. Ibyo nateguye nibinje mu nyariko. Niko ndakomeza. Hallelujah. Kandi muramusaza umuze muri Bibiliya. You know all those in the Bible. Kandi mvuga icyo gihe azoba je nyene. By the time he will come. Byayinga rya 70 rya Daniel zo bitanguye. That time of Daniel will be start. Mutama cyo kwigisha amayinga 70. N'ikimengera kivuze. Ikibaza nuko arwe umuntu atona byumva yamye ngaha nuko atikazo ntuna vyibuka. Biri muri Daniel nyene. Hanyuma rero abapfiriye muri Kristo bizeye bazozuka. Ibi nibizobera rimwega. Araje nzambira avuze abapfuye bizeye barazutse. Akanaka mukamenye neza. Abanyabyaha bazosigarayo. Those one who are not believed, they will remain there. Abanyabyaha bazogumayo. The sinner one will remain there. A little bit longer. Longer than. Mu byumve rero. Hanyuma abazosanga tukiriyo turi maso. Those who will meet
meet us alive, tuzoca duhindurwa. we will be changed straight away. Abapfuye bizeye Those who are not there, bazodutanga kumusanganira, but they will be the first. bazoba imbere natwe tugiye tuzoba inyuma, They will be in front and we will be duhwanire mu kirere. so we meet together in the Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sindiko ndabumva kweli. Bwana asifiwe sana. Tumusanganire mu bicu, So we meet him ahazoba aturindiriye. where he will be waiting for us. Aha ndiko nasoma Bibiliya ibya Tesalonike 4:5 na 17. Of 17. Icyo navuze cyatewe umuntu kuvaza kino kibazo. The reason why I've been questioned for this one. Iryo yinga riheze. When that week will finish. Tuvuye somewhere. From there somewhere. Kugira tugaruke. For us to come back. Naya majambo nasomye. These are the words I Nibyo bicanganya abantu ntibavyumve. These are sometimes confused. Nditonda mfume mvuga bikeya. Let me just be patient. Ariko muvyumve. Kuko nzobibandanya ntabwo nobiheza. Hallelujah. Hanyuma rero aho Yesu azobaje ubwa kabiri rero tuvuye somewhere. Azoshika ahagarare ku musozi wa Elayono. Uyo musozi utemukemwo kubiri. Ni abisirayeli bazo bahungira. Ico gihe ni gihe giki. Ni cyagihe cya ya ntambara ya Harimagedoni. Ubu sindabivuga ibya Harimagedoni, nzobivuga ikindi gihe. Ariko usomye muri Zekariya 14:4 ntidusoma. Zekariya 14:4 niho vyanditse ibyo bintu umuntu yambajije. Ku muntu atavuga ngo uhoraho azokwisidukira. Bigaragara Yesu azoza. Ijya ntambara bazoyibangurukanya. Nibazoyitsinda. Namwe nibazo intambara nkizo bagwana ku isi. Yesu akazamwo muri iyo ntambara. Ko shetani azokora ibikomeye. N'uyu Antikristo ndiko ndavuga. Na wamuvuga cyo ibinyoma. Ibihugu muna bikomeye komeye harimo Burusiya n'ibindi bihugu byinshi bizohanira aho nyene Harimagedoni bahagwanire. Yesu ntazoza rero iyo ntambara zoyimara. Bimwe nabisomye ndabisubiramwe kubisigura neza. Hallelujah. Hallelujah. Inyuma yaho azocabiki. Amaze kuyinesha. Azokwimiye ngoma yiwe. Y'imyaka ingahe? Igihumbi. Ni kwisiga. Hari byinshi nasimbye nzovuga ikindi gihe. Nzogarukako ngo maje kuntumbera. Ako ntosiga nubu. Iyo myaka igihumbi iheze. Hazogira igihe cy'amateka rira ahambaye. Abanyabyaha bazuke n'abanyabyaha bazozuka baciga urubanza batabwe muri rudahera abagore cyo bigire mu ijuru babihebe byose. Ariko umva nafupishije ibyo bintu ngene byifashe kugira ngo umuntu anyuge ngene urutonde rupanze biri muri Bibiliya. Hallelujah. Kuko navuze ko ndavuga kuri Antikristo. Hari umurongo nasomye rero navuze duhagarara ko ku murongo w'9. Nabwiye ko Antikristo azokora ibitangaza by'ibinyoma. Abitesalonike ba kabiri. Igice cya kabiri. Umurongo w'9 n'uw'10. Ukuza kuwo mugarariji. For the coming of that Lord, Woni Antikristo. That the Antichrist. Kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani. He got the power of the devil. Kuri n'ubushobozi bwose. With the deception power. N'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. And his sign and his false miracles. N'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona. And all those things to different to seduce all the believers. Kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Because those unbelievers they refuse to know the truth so they can be saved. N'uyu murongo duhagarara ko uno munsi. This is the verse that we are going to stop on for today. Ibitangaza by'ibinyoma. The false miracles. Byo Antikristo azokora. Kandi n'ubu nyene impwemu ya Antikristo iri mw'isi. Igituma nigisha ngomba ko mubimenya.
si ibitangaza byose biva ku Mana. Not all miracles are. Ndabibutsa ingene ibitangaza by'Imana bimeze. I know how God's miracles are. Ama murabe nano jambo ko ari ukuri. And you can check with the word to see where is the truth. Bana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwakireza Bibiliya mwisomera ibyo ndiko ndasoma. Just get your Bible. Sivyo nkuye mu mutwe biteye ubwoba. N'igihe tugezemwo tutabaye maso twozimizwa tukazimira. Rero twese turazi ibitangaza bya Yesu Kristo. Ivyo yakoze akiraha kw'isi. Turazi ibitanga ibimenyetso n'abigishwa biwe bakoze. Nk'abo 70 yatuma murazi ko bakoze ibitangaza. Na za ntumwa ziza Yesu murazi ko zakoze ibitangaza. Hamwe Yesu yatuma Mwemu yera. Ibitangaza barabikoze. Ariko kandi murazi ko babikoreshwa na Kristo Yesu. It was done by Jesus. Kuko yakoreyemo mu buryo bwa Mwemu yera. Because the one used them through the Holy Spirit. Aya majambo ndiko ndavuga ntabwo yoroche gusobanura kweli. They are not easy to clarify them. Mu Kiswahili avuga ngo ishara na maajabu. In Israel you say ishara and maajabu. Matendo makuu and the great work na miujiza. And miracles. Mu Kirundi harimo utwumiza ni wonders. Wonders. Hama ayandi nani menshi nkako navuze mu Kiswahili. And the more I didn't write. Ariko yose avuga ibitangaza. They are all talking about miracles. None ibitangaza by'Imana bimeze gute? How are God miracles? Ibitangaza by'Imana God's miracles si bikorwa bikomeye gusa. Is not the hard work Only. It's not the great work only. Ariko biba bifise intumbero. But they have a reason. Kirumvika? Is it clear? Sukwikubita hasi gusa atantumbere hari. Only to fall down without any. Hagomberwa ko ari intumbero. Atantumbere hari ube maso. Without it you have to pay attention. Mu ntumbero ni umenyera ukuzimizwa no kuzimira. In there then you know which one is true. Ibindi byo byose ni ibimenyetso kandi byose ni ibitangaza. They are all miracles and signs. Rero kenshi ibitangaza by'Imana more about God's miracles byerekana ubasha n'ubushobozi n'intumbero z'Imana. Show God's power and God's purpose. Fisi mirongo myinshi ngo masome nihuta nyaraguritsa. We read them so fast as I can. Nimugwe muraje mu nyumvirize gusa ndabasomera. See them, just listen to me by the time I'm reading them. Ngomba ko mutahura ibitangaza by'Imana. I just want you to understand. Ndabibuce mu ncamake. I want to remind you a little bit. Hano bavuga ngo ariko nzokomantaza umutima wa Farao. But I'll harden Pharaoh's heart. Mbeze ngwize ibimenyetso byanje n'ibitangaza byanje. For me to fulfill all my miracles and my signs. Mu gihugu cya Egiputa. In Egypt. Aho ni kuvayo ndwi kuri gatatu. So is Exodus 7:3. Ini jambo Imana yivugiye. This is the word God spoke. Ahandi havuga uko mwumvirize. And the other place is like this. Canke higeze kuba Imana yagerageje gushingura ihanga. The place God they try to. Hoba hariho iyindi Imana yorageze gushingura ihanga. Is any God who can help gushingura? To uproot, to take a nation from another one. Who can take is any God who can move a nation from that place to another place? Ikarikura hagati muri yindi iri kujeyo kurekura ibigerageza. So from one nation to another nation for them to stop them from detention. N'ibimenyetso n'ibitangaza. The miracles and the signs. N'intambara. And the wars. Iri kuje n'ukuboko kw'inkomezi. If you come by the power, the strong power. Kandi kubanguye n'ibiteye ubwoba bihambaye. And we don't think which are scared. Nk'ibyo Uhoraho Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa mubyibonera. God has done in Egypt in your proper eyes. Ibi ni bitangaza by'Imana. Those are miracles of God. Nsomye gusoma mu Vyagezwe 4:34. We read them in Vyagusoma mu Deuteronomy. Deuteronomy 4:34. Hallelujah. Amen. No muri Yosuwa ndiko ndazunguruka nshika hantu. 4:17 havuga uko. 4:17. Kuko haro Imana yacu. Uhoraho Imana yacu. Nusome tubandane. Our living God. Imana yacu. Our living God. Niyo yadukuye mu gihugu cya Egiputa. Is the one who took us from Egypt.
twe n'abasogokuruza as we say in our grandfather. akadukura mu nzu y'ubuja So he took him from slavery. kandi agakorera bya bimenyetso bihambaye And he did those great mu signs maso yacu in our presence. akatuzigamira mu nzira yose twazananye Take care of us in the whole way we no mu take. mahanga yose twaciyemo. In the all the nation we get through. Haleluya. Amen. Muri kumwe ibitangaza by'Imana. Can you listen to God's miracles? Andaje ngeze kuri Yesu. Now I'm coming to Jesus. Yohana 11. John 2:14. Munyu 11. John 2:11. Numunyumvirize gusa ntimusome. Please listen to me. Don't read it. Ugomba yandike komba kwihuta ngo But if yaragurize. you want, you can write them. Kungomba gushaka ku majambo twasomye mwese I just mwumvise. want to read for the word of God. Havuga uko. He says this. Iryo niryo tanguriro That is the beginning ry'ibimenyetso Yesu yakoze. of the sign Jesus Ari performed Kana i Galilaya when he was in Canaan. yerekana ubwiza bwiwe. But to show his goodness. Kandi abigishwa biwe baramwizera. Believe in him. Yesu yakoze cya gitangaza There is where he did the miracle. abigishwa baramwizera. Even his believers trust him. Hari bitangaza bituma twizera. There is some miracles make us to believe more. Ivyo ntabwo ari bibi. It's not bad. Haleluya. Amen. Dutera kwizera Imana twayizigira tukanayisenga. Ibyo biri good. So we can pray more. Soma handi hamwe I'm going to read another place. mu Vyakozwe n'umwaka 2:42 22 na 43. and 23. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, You Israel people, nimwumva aya majambo. listen to this word. Yesu Umunyanazareti, Jesus of Nazareth, umuntu w'Imana yashimagishirije kuri mwebwe the one God has pleased with to you, ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso. even the miracle and the sign he showed. And wonders, yes. Ivy'Imana yamukoresheje hagati What yanyu. God has used him N'amajambo atatu. There are three. Nibitangaza arivyo miracle, Miracles, n'utwumiza ariko wonders, wonders, n'ibimenyetso. and the signs. Haleluya. Amen. Ivyo Yesu yagiye arakora. Those are what Jesus did. Ine na gatatu. The third one, 43. 43. Umuntu wese ategwa n'ubwoba So anyone can scare, be in fear. kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi. Utwumiza ni wonders Wonders and many signs byinshi byakogwa n'intumwa. is been done by his disciples. Haleluya. Amen. Kandi ibyo nimba natwe turimo za Kristo Yesu tugwa gukora nkabo. Jesus' disciple, we can do like them. Nimba mwemu yari muri twebwe If the Holy Spirit is inside us, uko yakoresheje intumwa zo hambere, those first tugomba disciples, kubandanya nkabo nyene. we have to continue like them, Apana kuja mu bindi atari ivyo. not to go outside of that. Rero ibitangaza bya Yesu Jesus' miracles, byo kuzura abapfuye, to resurrect those dead, gukiza abagwaye, to heal the sick, kwirukana abadayimoni to drive away the nimwe mumbi, even the bad spirit. vyerekana ko ubwami bw'Imana ariho buri. The King of God is the Hajya Yesu yakoze bitangaza, Jesus did miracles, agakiza abagwaye, healing sick people, akazura abapfuye. and resurrect people. Yagomba kwerekana ku bwami bw'Imana ariho buri. To share that God's kingdom is there. Natwe tugira ubuntu, Even us by his mercy, mwemu yera akatwuzura, if the Holy Spirit fill us, tugakoreka ibitangaza, and they do some miracles, vyerekana ko he showed us ubwami bw'Imana buri muri the twebwe. kingdom of God is among Ubwami us. bw'Imana buri aho hantu. If the kingdom of God is Kandi darkness, ntanibagiye without forget, narigije abanyagice I teach those babatizwe. those people who are going to be baptized. Narabigishije rino jambo, I teach them this word. ndabigisha ibimenyetso bitanu biranga And I teach bizera. them 5 signs that it show believers. Byo ntangaza hari umukristo yabatijwe atabizi. It can amaze me if there is any Christian who Ashobora kuba atashaka ku rugero, ndabyumva ko maybe birashoboka, you can't practice them, mugabo akaba abizi but you know them. ariko arasenga ngo abibone. But you need to pray so you can see Wari them, mu nzira nziza. so you can be in a good Apana way. wabivuyemo ngo ntibishoboka. Don't get off of them and say that it's impossible. Nababwiye muri Mariko I 16, talked to them 17 na about 18 Mark 17. havuga uku He said like 16, 17. ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera. The sign that will show to believers, Bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu. they will drive out the demons in Jesus' name. Mwacyumvise icyo? Did you hear that? Haleluya. Amen. Mwacyumvise? Amen. Saba pastor n'abarimu n'abadiakoni Not gusa. only pastor, deacons, and evangelists. Abizera bose. Anyone who believes.
ibi bo bikora. This one you can do it. Hallelujah. Amen. Murabyizera? Do you believe them? Abizera bose. All believers. Niyo uri wenyene. Even if you are alone. Wovyirukana ibisigo You bikagenda. can chase away the demons. Bazovuga indimi nshya. They will talk in a different language. Ndaza gushika ku ntumbero. I'm going to reach for the topic. Hallelujah. Kora mama mukuru bavuga ati aye none ko nibi n'abanyabyaha babikora. Ugaca ducanganye kigo. Even sinners they do this. Ibi ndiko rasoma ntibiraba bibi kwe? It's not bad. Ntabwo biraba bibi. It's not really bad. Si kweli. Ntibiraba bibi abanama. It's not bad at all. Aho mugomba ndaza kuhashika mukanya. The place you want I will reach there. Bazofata inzoka. They will catch the python. Nimuze umusumwe ko Paulo yafashe inzoka kweli. You know that one day hamwe yamujya akayikura kahita mu muriro. And then bakarindira ko apfa bakabura. People think he's going to die but he couldn't die. Nubasha bw'Imana. That is God's power. Apana maji. Not magic. Kubera ko nonga hamaji barazikora. Because here they do magic. Ugasanga inzoka bariko barazigenda genda. They just move away with it. Harimo ibanga utazi. There is a sign. Babyita kuzigunda. There is a secret you don't know. Umunsi umwe twaroye ahantu muri camp. We went somewhere in a camp. Hazi kiyoka kingana uku. So one big snake came. Bambwira ngo njyame mpunire. They asked me to sleep. Njyame mpunire mbona kiyoka. How can I sleep when I see a big snake like that? Ngo nikijyana baragikwiye mu buraka. They say it can't bite you. Babwije ukuri tuzuye mwe muyera. If you are not filled by the Holy Spirit. Ngumenye ni jambo ndiko ndavuga. And you know this word of wotungwa n'amaguru wiruka. You will run away. Canke nabo batambona. Without even seeing me. Noba nafashe ubuhirikera. I will just escape somewhere. Mugo ni jewe. That is me. Ariko ino jambo riko rerekana ko But this was shorter. hari gihe woshika. There is a time. Inzoka ifata n'amaboko kayita. And they take the none atangu nurose wocukorika. And throw it away. Ko gukoma induru. You can't just igacitinya. Ngugomba kugwana niyo nzoka. You have to fight with it. Hamukayinesha mbashe ba Kristo Yesu. Uhava ukemeya. Uhava ukemeya, kukemeya, tekemeya. You can just breathe or cast think out about it, cast it away. Bwana sana. Amen. Jenda ubonye ikintu kikeka kukima abarozi ucukemeye. If you see something that is from the ibinzoka kibigikere ibimbeba kabaka yabibimbwa frog or dog umutima kubyatiwe n'umurozi ucukemeya nta bindi kora ugakemeya ukabona iragiye tishima mana. Hallelujah. Inge mbandanye katoya. Let me continue a little bit. Nibanyu ikintu cyica ntacyo tuzobagira na gatoya. Even if they give you poison, it won't kill you at all. Ntawabwiye ngo gena mwigerezeko. Ntawabwiye ngo gena muturage ngo mwuburoze ngo nimupfa. Someone can tell you to try to drink. Ariko dushinga intahe ko kenshi abantu b'Imana barahawe ibyica ntibapfa. We testify that the people of God, many of them was poisoned, but they couldn't die. Kirumvikana. Is it clear? No muri twebwe iyo ntahe mwabo yishinga. Even among us you can testify. Batapfuye batezwa gupfa. They didn't die and supposed to die. Kiri jambo bariko rirakora. Because this word is working in their physical. Ibyamavuga ngo bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. They will lay the hand upon sick people and they will get healed. Hallelujah. Amen. Nariko ndongereza ku ijambo ry'ibitangaza bya Yesu. I just add more. Nico yadusigiye. Miracle and what he left for us. Hari kubona ibindi ngo nibitangaza. There is more which are miracles as well. Ubanze wibaza intumbero yavyo ari. You need to ask them what is their reason. Kuko uyugwa yakize aranezerwa. Because when they sick people is healed. Ariko kandi hakaboneka icyaro cy'Imana. And then there will be God's glory. Ntabwo ni icyaro cy'umusenge ngo akire oya. Not for that person who sings. Icyaro cy'Imana. Is God's. Uburyo bwose barimo kijijemo. In all way. Ubonye umuntu aronda icyaro cyiwe ngo amushimagize. If you see someone who wants to get his glory. Ngo amuhe n'amahera no yabikoze. So they can give him money because he's the one who. Hari igihe ari umupfumu. Maybe he's a sorcerer. Abapfumu ubuntemera ko abapfumu. The sorcerer one. Bavuga ngo bakoresha ngo imitingo ya gakondo niko bavuga. They always say they use. Cyangwa bakoresha umuti w'ikirundi. They use tradition, Kumbe ari mwe mumbi. They use traditional medicine. Ni mwe mumbi z'abademu ko akoresha. Bakora ibitangaza. Aho ndashika mukanya. Hallelujah. Amen. Ntimurarambikwa. Are you tired? Mbandanye. Can I move forward? Rero Yesu amaze kuzuka. When Jesus resurrected akaja mu ijuru. And he went to heaven.
intumwa zarakoze bimwe mu bitangaza n'ibimenyetso nka Yesu nk'uko Yesu yabikora noneho niwe yabikorera muri bo. He's the one who walked in them. Muri ico gihe inkomezi za Yesu In that time, Jesus is zarakorera muri bo. They used to be inside them. Zibashoboza kubandanya igikorwa cy'Imana. Ni igikorwa kimeze gute mwumvize neza? What that work was. Cyo kumenyekanisha ubwami bw'Imana. To show God's kingdom. No kubaka ishengero ry'Imana mw'isi. And to build the church of God on the earth. Ibitangaza muravyuma ariko ndavuga vy'Imana. Can you listen the kumenyekanisha ubwami bw'Imana no kubaka ishengero ry'Imana mw'isi. Ibitandukanye n'ivyo uzobe maso. Hano mfise ibice byinshi ntagomba kwigwa ndasoma ariko ngoma nje kuri rya jambo duce duheze. Hallelujah. Rya jambo ry'intumbero. The reason why kweraguye ko twovuga ku ntumbero gusa tutavuze byo mwari muzi vyiza bitavuyeho ngo umuntu aca byanka byose yanka ibi n'ivyiza. Tugomba kwanka ibi gusa ibyiza tukabikurikirana. So we have to refuse the bad one but follow the good one. Hallelujah. Amen. Umwami Yesu King Jesus nawe nyene akoresha ngo bamvuge ko umwansi wa Yesu the enemy of Jesus nawe nyene akoresha utwumiza n'ibitangaza. So he does wonder and miracles. Ariko we but him abikora ngo ahenda abantu. So he wants us to lose people. To deceive people. No kubajana mu guhona. And take them in. Aho ugomba kuhabona. You need to pay attention to ibitangaza byo kuguhenda. So he does miracles bigutwara no mu guhona. Ibyo ni bya mwansi ni mwe mu Antikristo. From the Antichrist. Hallelujah. Amen. Tugomba kuba maso cyane. We need to be wise. Matayo 24:24 n'umurongo mwese muzi mu mutwe uvuga ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo. Because some people we are peer who say they are Jesus. Ndakure ko basome Matayo 24:24. Nenda soma nawe ubo uraharaba. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. So mu Cyongereza Matayo 24:24. Okay. For false Messiah and the false prophecies will rise up and perform a great sign and the wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Amen. Bwana cyo sana. Amen. Mbabwije ukuri maze imyaka irenga 16. I've been saved for 16 years. Mvuze gute? Maze imyaka irenga 16. So spent more than 16 years. Hari amajambo ndiko ndiga. There were words that I was learning. Harimwo kumenya ijwi ry'Imana ingene Imana ivuga n'abantu. To know God's voice, how he spoke to people. Harimwo na bino vyigwa. And with this ugasoma ntubitahure ukazinga ugaho. Ugasoma ukamenya gatoya ukazinga. Nubu sindabiheza ariko ndashima Imana haraho ndabigejeje. Ndafise ibyo nobwira abandi. And I have some people that I can tell kuko twahura nabo dahuje kwizera bagakubita. If you meet with the people who are unbelievers, nkabura icyo mvuga. Sometimes I couldn't find anything to respond. nkabura aho byanditse. And I didn't even know where it is written. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aricyo gituma bahanura bakundwa. That's why I'm encouraging ngo aya majambo muyamenye. So you may know the word. Hazokwaduka abigira Kristo. Many people will rise up as Christ. Nabigira bavugishwa n'Imana. And they will say they are prophets. Bagakora ibimenyetso bihambaye akamukunda. They will perform great miracles. Ntibazokora ibisanzwe. Not unusual. Bazokora ibihambaye. So they will do great ones. N'ibitangaza. Miracles. Ngo bigende gute? How? Kugira ngo bazimize. So they may deceive people. N'abatoranijwe. Even God is chosen. Abantu basenga neza. Bari mukuri. Barimo bazozimira. Some of them will get. Ukabona ntabivuye mwari hakanye ukwizera. And some of them will even deny. Bamuhenze muzona bumva. You will hear them. Akaza ati mwarazimiye mwaba muririmbana mwara musenga. Ngo mwarazimiye ngo namenye ukuri. I know the truth. Nagira ngo ukuri wakumenye wa munsi wihana.
You know the truth when you repent. Hallelujah. Amen. None umuntu yihanya atakuri amenye. How can you repent without knowing the truth? Hageze ikamenya ukundi kuri gutandukanye nivyo yamenye bwa mbere. Then the other truth is different to the Paulo avuga ngo Paul said that abazoza babigisha ibinyuranye n'ivyo bavuze ubwa mbere. those who will come to teach you Nawe amarayika barakavumwa. even if they are angels, they are cursed. None haje umuntu akava muri twebwe. But a person just Akazana izindi nyigisho and they come with a different tofauti nizo twaratwumva mube maso. different to what you always hear. You Ahubwo have to pay yoza attention. asigura ibyo tutanyuga mu byo twaratwumva. He can come Akatunyugwisha. and teach clear for what we Nubwo ngo don't hamwarabyine ngo habarabahenze. He can't tell Ngo you n'abantu what babyanditse. there is a place it is written. Imana ikoresha abantu. God use people. Na Satani akoresha abantu. Even devil as well. N'ikimenyamenya niki. How can you know that? Umunsi umwe One day, Imana ituma Mose God sent Moses. ajya kwa Farao. He went to Pharaoh. Amubwira ngo akiri inkoni hasi hinduka inzoka. So he asked him to put Ntimubizi. sit down in the Farao change ati his name. ati ibyo birasanzwe ibyo And the birasanzwe. Pharaoh said, this is normal. Avuze ati nagenda bafise abapfumu n'abakonikoni I baraza. have my source, I can do it. Barakora inzoka. So they did the same. Wamenga ni ibitangaza You may say it's ariko ko bose babikora n'ibikiri bitangaza. so because all of them did it. Igitangaza cyabaye kirero. Which one was a miracle? Inkoni ya Mose God is still. ihindutse inzoka He turned to snake. ikijya za zindi zose irazimira. So he swallowed all of them. Mose acarayakira And then Moses took it. ayakira ari inkoni He took it bwa and bukoni bwabo bwose bwapoteye. and so snake just disappeared. Iyo niyo Mana. That is God is. Apana byo kubesha besha. Not the one to lie. Hallelujah. Amen. Icyo natwe mwari mukizi. I know you know that. Rero nje ahantu nasoma ngo duheze. Let me read the place so we may finish. Abitesalonike ba kabiri 2 Thessalonians kabiri kuri 9 2:9 gushika ku 11. up to 11. Ukuza kuwo mugararije. The coming of that Umwe Lord, navuze Antikristo. the one that spoke Antichrist, Kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani. is with the devil's power, Kuri n'ubushobozi bwose. even all of his power, N'ibimenyetso n'ibitangaza vy'ibinyoma. even his sign and the wonders of false. Aka k'ibinyoma niko muca ku murongo. So you need to highlight that place N'ubugunge bwose. with the Ubugunge bwose you read there. Ubugunge bwose bwo gabitanya kubahona. all right. Read verse 9 and the 10 and the finish. These men will come to do work of Satan with the contrary power and the sign and the miracles. He will use very kind of evil deception to fool those on their way to destruction, because they refuse to love and accept the truth that would save them. So God will cause them to be greatly deceived, and they will believe these lies. Amen. Okay. Ukuza kumugararije kiri mu buryo bw'inkomezi za Satani. So he came with the power of the devil Kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. and all his miracles, false miracles. N'ubugunge bwose bwo bwabitanya Even kubahona. all evil deception to fool those Kuko batemeye gukunda iby'ukuri. they refuse to receive the truth. Nico gituma mubona abantu badakunda iby'ukuri. That's why many people they don't like to agree. Ni with mwemu ya the Antikristo truth. iriko That is irakora. the spirit of Antichrist is working. Ibintu byose mubona bidasanzwe biba. Many things you see which are Kandi bibi. and are very Bitwa abantu bad. mu guhona. So they can Bigwanya see people Bibiliya. in hell. They are fighting the word of God. Hano ndo makuru toki nkavuga mwata mubibona none murabizi. Say and you will know about Ni it. mwemu ya Antikristo iriko irakora tube maso. That spirit of Antichrist is Kuko abantu working. bankagukizwa. Abantu bankagukizwa. Because people don't want to be Nico saved. gituma Imana ibarungukira ubuzimire. That's why God just let them to N'ubuzimire perish. bubakoreramwo. Those perishing is working inside Ngo them. bizere ibinyoma. So they can believe those false miracles. Abantu bizera ibinyoma They believe them. kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbagwa ukugabitanya bakigwe ko iteka. So they don't want to get to know the truth so they may be saved. Nizere ko mwavyumvise. I believe you understand them. Bandi Kristo benshi bari mw'isi. Many antichrists are in the world, Ariko umwe ahambaye but the great one, vuba azohishurwa. he will be revealed soon. Uye impwemu yiwe iriko irakora. His spirit, yes, is working. Antikristo nahishurwa When he will be bazokorana ari revealed, batatu.
they will work as thieves. Satani ubwo azokora, Even the devil, Antikristo akore, Antichrist as well. n'umuvugishwa w'ibinyoma. Even the false Nkuko prophet, nabivuze as I said, abavugishwa b'ibinyoma bato bato bariko barakora, the little one, they are n'abantikristo bato bato bariko barakora. they are small ones. Ariko turiko turavuga muri Bibiliya, But the one we are talking in the Bible, niyo nzamba yavuga even the trumpet blow, azoca hishurwa. he will be revealed. Ariko cyagiye Yesu azoza ubwa kabiri, But when Jesus will come, hamwe the second time, azoza agashaka amusuzera babwira, when he will show for what I said, hazoba habaye byinshi. many things will be Ntavuze happening. ubunyene ariko tuzovuga. I can't say now. Bisaba ko tuba maso, We have to pay attention tugasenga, and pray. Imana ikadushyura tukabimenya. And the God will reveal to us and we Kuko Satani araza akinjira mu isengero, the devil is coming in the akazana church. agakoryo kiwe ngo azimize abantu. So he will bring his way to perish Udafise people. mwemu If you don't have the spirit, ntabyo wotahura. we may not find the Nasomye ahantu no munsi havuga ngo I read a place today say that ibyashu Yohana 13:9 Revelation is 18:9. n'umurongo we ngo bamenye ko cyesenga. I'm going to finish from there. Namba hari umuntu hari n'ugutwi If there is anyone who got ears, niyumve. let him listen. Ndasubiramwo, I repeat it again. namba hari umuntu afise ugutwi If anyone got ears, niyumve. let him listen. Amajambo nafise kuri munsi nayo, Imana ibahezagire. That is the word. That's the also the word of God today. Amen. Ngomba senge I am going nzonegeze. to pray and I finish. Ariko icyo ngoma niki bakundwa, icyo nifuza niki, What do I want? dusenge Imana iduhe gutahura, Let us pray so God may let us know. dusenge twe mu Mana by'ukuri, Let us pray so we can tutazimizwa n'ibijya byose, family without being kuko iyo bigoye bizoza For anything will be happen on bisumba ibyo tubona ubu. because great thing will come which are Naho tubibona bihari what we see now. byitwa biracyasanzwe, These are normal. hazoza ibikomeye, They will come many hamwe inzamba ikavuga uzo wasigaye the trumpet will blow. If you say, azobona ibitari bwabe kuva isi iremwa, you will see something unusual. Kandi- Since the world was created, kandi bibi cyane, and those things are very bad, kandi bitazosubira kubaho. and so will never happen again. Rero twishyire mu Mana, Let us put ourselves in inzamba nivuga tuze If tuyumve, the trumpet blow, let us hear. tuzomusanganire Yesu So we can be wrapped by God. azodutware somewhere, So Jesus can take us hama somewhere. tuzogende mu ijuru. And so we can go to heaven. Imana ibahezagire cyane. God bless Reka you all. dusenge. Let us pray. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye kuri muhingamo, havuzwe ijambo ryawe Mana, ridishuriye ukuza kwawe n'ibikorera mu isi. Impwemu ya Antikristo iriko irakora kandi zimiza benshi. Suka mpwemu wa bantu bawe Mwami, bahumuka amaso ubwanje mpegumuka amaso Mwami, mpegwagara mu ijambo ryawe, umara ubwoba bwose, mpegushingira intahe ishingo ryawe naryo urishoboze, urihe kuzura mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo, rihagarara uko ugombye. Tumara ubwoba, twuzuza urukundo rwawe, dushyemo impwemu yo kwihana, tukurindire ko tazi umunsi n'isaha, tuye kwihanganira byose, tuye kuba nyakuri, tuye guharira bose mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeza abakozi bawe, ukomeza abaririmbyi, ukomeza urwaruka, ukomeza abana bato mu izina rya Yesu Kristo. Ude kurindira twihanganye ko niwaza uzoduhemba ibikanye byo twakoze. Urakoze kutwitwararika, urakoze kudukiza, abagwayi nubakize, abihebuye nubaremeshe. Umuntu wese ndamusengeye Mwami, umugire neza, n'abataje ari mu ngo zabo kubyo zitandukanye ubasanga bari bakoreko ishengo tugire neza Mwami, n'umugino wa kiri mwisi Mwami Yesu Kristo, ugira icyo ukoze. Ntitugomba ko abantu bazimira kujya mu gihe tubwiye, turagomba ko abantu bakuza ko bakakumenya. Inzamba nivuga tukazonyumva, tukanozonizanywa nawe. Urakoze kubyumvise kandi kudukorera ibitangaza, ni mu izina rya Yesu umwami nizeye. Amen.